Mwagize neza guhitamwo radio haguruka turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka wa 2025 bande ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye kuri mikro muri kumwe na jewe Aline Munezero mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Giselle Manirakiza ntere ku ngingo nkuru ziyagize ifatwa n'ifungwa rya Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB iriko riravugwa ko vyinshi n'abatari bake bikavugwa ko ari rementanya ariko akorerwa co kimwe n'abandi bantu batatu bo mu muryango wiwe yasanze mu gasho k'iperereza aho bafungiwe. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura co kimwe n'abandi banyagihugu muri rusangi baratera ivyatsi ingendo yo kunyuruza abantu ibandanya igaragazwa n'uwo mugambwe uri ku butegetsi. Abarundi ngo ntibari bakwiye kuguma barorera aho botabaranye, babivuze bafatiye ku munyagihugu aherutse kunyuruzwa ku mutumba wa Maramvya ya 15 komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Turaza no kubabwira ibijanye n'amatati yibonekeza mu ngo nyinshi kubera abakenyezi batsa abagabo babo bakaja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu. Intandaro ya byose ngo akaba ari ubukene buzura inzara bwugarije abanyagihugu. Mu kanya tuja mw'idonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Ibikoresho bizokoreshwa mu matora byatanguye gushikanwa mu makomine mu ntara ya Ngozi. Muri komine gashikanwa intara ya Ngozi hashikanywe amakarato 160, utuzu 160 two gutoreramwo, amasandugu 240 yo gutoreramwo hamwe n'imifuko 240 y'ayo masandugu. Amakuru ava mu gashikanwa Ingozi avuga ko ivyo bikoresho byashikanwa kuri wa 5 ndamukiza umwaka wa 2025. Desire Nitonde aserukira umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri komine Ceci Tangara hamwe na Eric Bigirimana arongoye igipolisi muri komine gashikanwa y'ubu bapfunditse ko ahabitse ivyo bikoresho atakindi gikorwa gitegerezwa kuharangurirwa. Imfunguruzo z'amagufuri yugaye ahabitse ivyo bikoresho zahawe umuyobozi w'igipolisi muri komine gashikanwa, kandi uwuserukira umugwi Ceci canke musanteri wa komine gashikanwa nibo barekuriwe gusa kugurura ubwo bubiko. Ivyo biruko mu gihe urunani Burundi bwa bose kuva ku wa 3 ndamukiza umwaka wa 2025 rwatanguye kumenyesha ko amatora adashoboka mu gihe abashaka kwitoza batariko bashikira abanyagihugu ngo babwire imigambi n'imigabo yabo kugira bazohitemwo ababafitiye imigambi myiza, ngo bigategwa n'ikibazo co kwiyunguruza caturutse kwikena ry'igitoro. Ubwo runani rukaba ruvuga ko hakwiye kubaho ibiganiro bidakumira abarundi bumvikane uko hojaho inzego zatowe nazo zishobore gutegura amatora meza. Mwari mwavyumvise mu ncamake igifungu n'amakenga n'ivyinshi kubijanye n'ifungwa rya Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru FFB amaze indwi irenga y'umugasho k'ibiro vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Hakaba hari inkuru zivuga ko azira ivyo yoba yaranditse ku rubuga rwa WhatsApp. Amakuru atangwa n'abamwegereye akaba avuga ko aho mu gasho k'iperereza yasanzeyo abandi bantu batatu bo mu muryango wiwe nabo nyene bafunzwe mu buryo budasiguritse. Bamwe n'abandi bumvise ibijanye n'itabwa mu mbuto ry'abo bantu babona ko abarundi bakwiye kwikangura bareke kuguma bigira basinda bibazwa mu gihe abantu baguma bafatwa bagapfungwa bazira ubusa abandi bagahogwa ivyumviro vyabo. Baje hamwe nyabuna bikize intwaro ya CNDD-FDD bimaze kugaragara ko igomba kubamarira mu buroko. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ku munsi wa 4 igenekerezo rya 27 ukwezi guheze kwa ntwarane niho Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru FFB
yahagarikwa n'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Ico gihe nk'uko amakuru yashikiriye Radio Haguruka abivuga, yaravuye mu gihugu ca Maroc mu rugendo rw'akazi. Inyuma yo gufatwa, ayo makuru atomora ko Jeremy Manirakiza yaciye ajanwa gupfungirwa mu gasho kari ku cicaro c'ibiro vy'iperereza hafi ya paruwasi ya Katedrale Regina Mundi. Aho muri ako gasho Jeremy Manirakiza yasanzeyo uwitwa Kevin Nishimwe na Manase Nizigiyimana. Abo babiri bakaba bavukana hamwe rero na Albert Ndayisaba akaba muvyara uwabo babiri ba mbere aribo Kevin Nishimwe na Manase Nizigiyimana. Jeremy Manirakiza rero akaba ari inarume wa Kevin Nishimwe na Manase Nizigiyimana, akaba se wabo wa Albert Ndayisaba. Lieutenant Kevin Nishimwe na Lieutenant Albert Ndayisaba ni abanyeshure kw'ishure kaminuza ry'igipolisi, nayo Manase Nizigiyimana ni umunyagihugu asanzwe. Abo bose bakaba bafashwe bazira ubutumwa bita message mu gifaransa, bivugwa ko bacishije muri groupe ya WhatsApp bahurikiyemwo bwoba bugaruka ku ntambara ziriko zihuza leta ya Kongo iharanira intwaro rusange hamwe n'umuhari M23. Bakagirizwa ko bayaze berekana ko bashigikiye abagwanyi b'umuhari M23. Ayo makuru akabandanya avuga ko na Jeremy Manirakiza ariko abazwa kubijanye n'ubwo butumwa nyene bwaciye muri groupe ya WhatsApp y'umuryango wabo. Igipfungu n'amakenga rero bikaba ari vyinshi kubijanye n'ipfungwa rya Jeremy Manirakiza, aho bamwe babona ko ari irementanya iyakorewe hamwe mbere na bagenzi we kugira bikunde bavundire mwibuye. Bamwe n'abandi bumvise ibijanye n'itabwa mu mvuto ry'abo bantu babona ko abarundi bakwiye kwikangura bareke kuguma bigira basinda bibazwa mu gihe abantu baguma bafatwa bagapfungwa bazira ubusa, abandi bagahogwa ivyiyumviro vyabo. Baje hamwe nyabuna bikize intwaro ya CNDD-FDD bimaze kugaragara ko igomba kubamarira mu buroko. Dondo Jemba z'umutima urakoze kuri iyo nkuru watwegeranirije. Reka tubane dusebe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate duce tubandanya amakuru ya Radio Haguruka. Inyifato y'ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD-FDD yo kunyuruza abanyagihugu irabandanya kwiyamirizwa n'abahoze muri uwo mugambwe wo mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ni nyuma yaho kuri wa kabiri ndamukiza umwaka 2025 hanyururijwe uwundi munyagihugu Fidele Nkurembone wo mu ntara ya Bujumbura, komine Mutimbuzi, zone Marambya, ku mutumba Marambya 15 ahitwa kwisa Mariro. Akaba yiyongereye ku bandi Radio Haguruka yashoboye kumenya bashika kuri 4, harimwo 3 bavuka mu ntara ya Gitega baheruka kunyuruzwa nk'uko mwagiye mubishikirizwa. Abo bahoze muri CNDD-FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura bavuga ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bihishije inyuma y'amasengesho mu kubwira abarundi ko bashize Imana imbere kugira baje barakorera ikibi abarundi atawibaza ko ariho babikora. Iyi nkuru tuyibaze Ninete Nancy Mutoni. Nk'uko twaheruka kubibashikiriza, umunyagihugu wagira 5 mu kiringo c'indwi zibiri anyurujwe n'iperereza ry'u Burundi, mukaba mwabikurikiranye mu makuru yacu yo ku munsi wa 5 w'inondwi turiko turasozera. Ni Fidele Nkurembone wo ku mutumba Marambya 15 komine Mutimbuzi, akaba yaheruka kuva Dubai kurondera ubuzima agaruka mu Burundi mu mpera z'umwaka uheze. Araheza akora urudandazwa mu isoko yo kwisamariro muri zone ya Marambya nyene asanzwe avukamwo.
mu gitondo isaha imwe yagiye gucuruza yasanze imodokari imurindiriye ku gituro c'amakinga kiri kw'isamariro. Abapolisi bari kumwe n'umukozi w'iperereza ati Nduwimana bakaba ari bo banyuruje uwo munyagihugu aho kugera ubu atakayambukiwe. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura yagutse bakaba biyamiriza iyo ngendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yo kunyuruza abanyagihugu umunsi ku wundi. Bavuga ko bamye bamenyesha ko igihugu cy'u Burundi abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bamaze kugita mu manga, ubu rero ngo ntaco bacera. Ibyo kuvuga ko basenga Imana ngo nta usenga Imana aheza akanyuruza abantu. Ico gusenga ngo bakizanye kugira bahuma amaso abarundi ntibamenye ko ari bo bariko barabica. Umwe muri abo bahoze muri CNDD-FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura arabivuga ijwi ryiwe ariko twarihinduye. Twebwe tuguma dutera ivyatsi inyifato n'umugambi wa CNDD-FDD. Urabona abarundi baduhejeje udashikiwe uno munsi bagendana ubwoba ati ejo canke hirya y'ejo baranyuruza. Twagomba dusabe abenegihugu twe twama twavutse abantu bo muri ntara ya Bujumbura abahoze muri CNDD-FDD twama twavutse yuko igihugu bamaze gutorokeza mu kinogo, urumva ntaco bacera. Ivyo kuvuga yuko bashize Imana imbere ivyo sivyo, kwabaye guhuma amaso amakungu n'abarundi nyene kugira ngo baze baratwica baduhuha nka kurya kw'imbeba ifuka iguhuha ngo bari mu Mana. Imana yabo ni Dagoni bayari bipeyore kuko Imana wema ntabwo yosha umuntu ugenda unyuruze naka umwice canke ngo umufungire ubusa. Ivyo abarundi barakwiye kuvyikura mu mutwe. Nta Mana abo CNDD-FDD basenga, sivyo no kuduhenda gusa. Arakoze na Ninete Nancy Mutoni. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura ntibatahura impamvu umunyagihugu bamufata izuba riva, abanyagihugu babona ntibave hasi ngo bamugwanirire. Bagasaba abanyagihugu kwama banka ko abanyuruza bamwe muri bo babatwara. Ku bwabo abarundi ngo bari bakwiye guhaguruka bakiyamiriza intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ikindi naco dusaba abenegihugu hari ibintu natwebwe twifata uko tutari. Nk'umuntu bakaza kumutora nk'uwo mugabo wumva Fideli batoreye kw'isoko, hari abantu barenga nk'umuriyoni baba bari mw'isoko canke amajana, bakemera umuntu bakamutwara hakubamba agakoko. Rega tutagize revolisiyo tuzoguma uko nyene. Nibareye kuza barasamara baza barabatwara abantu babona kandi haba hari abantu benshi, nibatora amabuye batera amabuye abapfa bapfa niko bimeze. Mugabo twihagarariye ko tunatwe babone yuko turi maso. Ubundi bwo baratumara urabona n'intango muri no minsi hanyurutswa abantu benshi. Amatora aho buca atangurira kwiyamamaza, aho batangurira kwiyamamaza ibara ritsokwa. Ivyo kuvuga ko basenga Imana ntihagire n'umuntu n'umwe asubira kubivuga. Basenga Imana zitari izo zibosha gukora ikibi. Ntabwo abarundi bari bakwiye guhaguruka bakiyamiriza intwaro bakabamba agakoko. Abanyepolitike bakareka kuzobashigikira bakizana nabo nyene mu matora. Amatora abaye mu matora nyene yitwa. Dukeneye indongozi nshasha, amaraso mashasha akavuye muri CNDD-FDD. Ubundi bwo turashaka imba tuzosubira gutwarwa na CNDD-FDD. Ingo nyinshi ngo ziriko zirasambuka biturutse ku bukene burangwa mu miryango bwatewe n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bamenyesha ko ubukene aribwo buriko butuma abakenyezi bonkora abana bakaja mu bihugu by'Abarabu guca amafaranga, abagabo basize ntibihangane bagaca batwara abandi bagore. Bitagenze uko naho bamwe mu bakenyezi bagiye guca amafaranga aho mu bihugu by'Abarabu ngo ntibasubira mu ngo zabo. Imanza zitari nke zisaba gutandukanya bubakanye biciye mu mategeko zikaba ziguma ziyongera mu masentare. Abanyagihugu bumva yuko badakwiye kuguma mu buzima nk'ubwo butuma ingo ziguma zisambuka. Basaba abarundi kwambara amagunira ngo basenga Imana ibatabare kubw'uwo bayiyoboka by'ukuri mu Barundi. Intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD igende burundu, abanyagihugu ngo bararushe. Ikindi naco dusaba abenegihugu hari ibintu natwebwe twifata uko tutari.
nk'umuntu bakaza kumutora nk'uwo mugabo wumva Fideli batoreye kw'isoko hari abantu barenga nk'umuriyoni baba bari mw'isoko canke amajana bakemera umuntu bakamutwara hakubamba agakoko rega tutagize revolisiyo tuzoguma uku nyene nibareke kuza barasamara baza barabatwara abantu babona kandi haba hari abantu benshi nibatora amabuye batera amabuye abapfa bapfa niko bimeze mugabo twihagarariye ko tunatwe babone yuko turi maso ubundi bwo baratumara urabona n'intango muri no minsi hanyurutswa abantu benshi amatora aho buca atangurira kwiyamamaza aho batangurira kwiyamamaza ibara ritsokwa ibyo kuvuga ko basenga imana ntihagire n'umuntu n'umwe asubira kubivuga basenga imana zitari izo zibosha gukora ikibi cyangwa abarundi bari bakwiye guhaguruka bakiyamiriza intwaro bakabamba agakoko abanyepolitike bakareka kuzobashigikira bakizera nabo nyene mu matora abaye mu matora nyene yitwa dukeneye indongozi nshasha amaraso mashasha atavuye muri CNDD-FDD ubundi bwo turashagoye turashariko imba tuzosubira gutwarwa na CNDD-FDD